Mandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho tumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Nshuti zacu mwiriwe neza. Je ndabaramukije Ndidiane Ninahazwe. Uri kumwe na Thomas Kamirindi. Mwiriwe mwese nshuti zacu. Ikaze muri aya makuru. Leta y'u Rwanda irahamagarira amashuri abanza kubahiriza icyemezo cyayo ko amasomo yose agomba kwigishwa mu Kinyarwanda mu mashuri atatu ya mbere abanza. Izo mpinduka zose rero umwana agenda kura zireba ku buryo azagera mu wa gatandatu atazi niba yiga mu Kinyarwanda, niba yiga mu Gifaransa, niba yiga mu Cyongereza. Hasigaye w'amahirwe wiga mu ishuri mpuzamahanga. Ababyeyi rero ntabwo bibateje impungenge nk'uko uwo nguwo umwe muri bo amaze kubivuga. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inzego z'umutekano n'imirwi yitwaje ibirwanisho bishe urw'agashinyaguro abantu 77 mu kwezi kw'icenda. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadiplomate babiri bakuru barimo baratanga ubuhamya mu nteko ishinga amategeko mu rwego rw'amaperereza kuri Perezida Trump. Abadiplomate ba Isirayeri ku isi yose bari muri yegeregere mugume ku maradiyoyacu no kuri internet wezitatu akaburungu Radiyoyacu voa akaburungu.com mukurikire ano makuru duciye ku masonga yose. Ibiro vya ONU bijeje agateka kazi na muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vyatangaje ko mu kwezi kw'icenda inzego z'umutekano n'imirwi yitwaje ibirwanisho bishe urw'agashinyaguro abantu 77 muri abo 77 bishwe 29 barimwo abapfasoni 6 n'abana 3 bishwe n'abari mu nzego z'umutekano nk'uko ivyo biro bibivuga 48 bandi basayebegekwa ku mirwi yitwaje ibirwanisho rwanira mu buseruko bwa Kongo. Mu cegeranyo co gisata ca ONU casohoye no musi casiguye ko mu bishwe harabishwe barinzwe agashinyaguro. ONU yemanga ko muri ico kiringo nyene abafasoni 34 bafashwe ku nguvu n'ibitigiri biri hejuru ugeranije n'ivy'amezi imbere y'uko icenda. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haraheze imyaka 25 ivugwamwo imirwi yitwaje ibirwanya ubutegetsi bw'ico gihugu canke irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bihana imbibe. Aha tuributsa ko ingabo za Kongo, Rwanda, Burundi na Uganda co kimwe na Tanzania zeruka guhurira mu nama ikinshasa aho zatandukanye zumvikanye ko zigiye gushira inguvu hamwe zigatuza imigwi yose yitwaje ibirwanisho iri muri Kongo. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaperereza kuri Perezida Trump muri Congress inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite uyu munsi arakomeza. Abakozi babiri ba Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga barimo baratanga ubuhamya bwabo muri aka kanya, batangiye mu gitondo ntibarasoza. Catherine Croft na Christopher Anderson na abajyanama bakuru ku birebana n'igihugu cya Ukraine. Catherine Croft na Christopher Anderson batanze ubuhamya bwabo umunsi umwe nyuma y'umusirikari mukuru wo mu ngabo zirwanira ku butaka Lieutenant Colonel Alexander Vindman, umuyobozi w'ishami rishinzwe mu biro by'umujyanama wa Perezida Trump mu by'umutekano. Lieutenant Colonel Vindman ari mu bategetsi bakurikiye ikiganiro cya Perezida Trump na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky ku itariki ya 25 y'ukwa karindwi gushize. Yabwiye abakora amaperereza kuri Perezida Trump ko iki kiganiro cyatumuteye impungenge cyane. Ati ndumva bidakwiye ko umukuru w'igihugu cyacu asaba leta y'ikindi gihugu gukora nkete ku muturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo rero izo zankete Trump yasabye Zelensky ni kuri Joe Biden wigeze kuba vice president wa Perezida Obama. Abadiplomate ba Isirayeri ku isi yose bari muri yegeregere yo kwiyamiriza ico bita ubuzima bubi bakoreramwo. Ubuserukizi burenga 100 bw'ico gihugu ku migabane 4 ntibwakoze uno musi. Imbarutso yo yegeregere n'ingingo ya leta yo guhindura ingene abadiplomate basubizwa amafaranga bakoresheje igihe cose batumiye abashitsi mu miryango yabo mu vy'akazi. Userukira Isirayeri mu Bubirigi yabwiye radiyo y'igihugu muri ico gihugu ko bigoye kuronka facture y'inzimano zose baba bahaye ababagendeye.
Emmanuel Nations yashimangiye ko igihugu ari ngombwa ko kibizera kikaza kirabasubiza amahera yabo bakoresheje bitarinze guca mu gusuzuma kurengeje urugero. Ibitangazamakuru muri Israel vyavuze ko kubera ubukene ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu burimwo inyuma yo kugabanirizwa amafaranga bukoresha uko umwaka utashe, ingendo z'abadiplomate zabaye zirahagarikwa kandi ko atanumwe yemerewe kurenza amasaha yo gukora, ubundi iyo bayarengeje bayahembekwa. Perezida wa Chili Sebastián Pinera yatangaje ku buryo butunguranye ko atacyakiriye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa APEC, ni umuryango w'ubutwererane mu by'ubukungu hagati y'ibihugu bya Aziya na Pasifika. Iyo nama yari iteganijwe mu kwezi gutaha i Santiago, umurwa mukuru wa Chili. Perezida Pinera yasobanuye ko iki cyemezo kigitewe n'imyivumbagatanyo ikomeye yugarije umurwa mukuru wa Chili. Iyi myigaragambyo y'imyivumbagatanyo yatangiye ku itariki ya 18 y'uku kwezi itewe n'izamuka ry'ibiciro, abantu 20 bamaze kuyigwamo. Presidence y'Amerika yatangaje ko yaguye mu kantu. Bamwe mu bategetsi bayikorera bavuga ko bamenye icyemezo cya Perezida Pinera babikuye kuri Twitter z'abanyamakuru nka Hogan Gidley wungirije umuvugizi wa Perezida Trump. Abanyamakuru bamubajije niba Perezida Pinera yamenyesheje icyemezo cye Perezida Trump, arasubiza ati ndabaraye simbizi. Byari biteganijwe muri iyi nama ya APEC i Santiago mu kwezi gutaha ko Perezida Trump yagombaga kugirana ikiganiro cyihariye na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping kugira ngo bashyire umukono ku cyiciro cya mbere cy'ibyavuye mu mishyikirano ku bucuruzi hagati y'ibihugu byabo byombi. Imishyikirano rero igikomeza. Tubandanirize ku mugabane wa Afrika twerekeza muri Nigeria aho sentare ntayinyuzwa yanse ibirego vy'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Parti Populaire Democratique PDP mu mfunyapfunyo wari witwaye uvuga ko utemera ko Perezida Muhammadu Buhari yatahukanye intsinzo mu matora yo mu kwezi kwa kabiri. Umukuru w'iyo sentare Tako Mohamed yasiguye ko inyuma y'indwi zibiri zirenga bari bamaze bariko biga dosiye y'ibirego vy'uwo mugambwe PDP basanze bidafashe. Mohamed yavuze ko vuba bazotanga isiguro ziramvuye zicatumye banka ivyo birego. Perezida Muhammadu Buhari mu matora mu kwezi kwa kabiri yegukanye intsinzi afise amajwi 56% wo bahiganwa nawe Atiku Abubakar aronka amajwi 41%. Indorerezi zo ku rwego rw'igihugu na mvamakungu zirimwo izo muryango umwe bwa Buraya bavuga ko amatora yibonekejemo utunenge tutari duke, harimwo iterabwoba ryakorewe abatoye. Abantu 53 barasize ubuzima mu mishamirano ifatiye kuri ayo matora nk'uko izo ndorerezi zibivuga. Iyi mwumva ni radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu ni mudusange no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu Radiyoyacu voa.com. mukurikire aya makuru mu kanya gato nayo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari tuhahere kuri iyi nkuru y'ikinyamakuru Financial Times cyo mu Bwongereza cyanditse inkuru cyemeza ko Isirayeri yahaye leta y'u Rwanda ikoranabuhanga rihanitse ryo kuneka itumanaho WhatsApp ry'abatavuga rumwe nayo b'abanyapolitiki ariko ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza yasomye iyi nkuru ya Financial Times, aratubwira ibikubiyemo. Uburyo bw'itumanaho bwa WhatsApp bukoreshwa n'abantu bagera kuri 1,500,000 mu isi yose, ikaba ariyo mpamvu ikigo cyitwa NSO Group gifite icyicaro muri Isirayeri cyakoze akamashu gatata spyware kise Pegasus. Ako kamashu kakaba gashobora kwinjira muri telefone z'abantu kwisi hose. Muti bigenda gute rero? Iyo bakohereje kakicara mu mfuruka ya telefone yawe, gatangira kubwira uwakohereje aho uherereye, ibiganiro ugirana n'inshuti zawe, ingendo zawe, ndetse kakanafungura akuma gafata amajwi kuri telefone yawe ka mikro ku buryo gafata ibiganiro ugiranye n'abantu muhuye. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru
ikinyamakuru Financial Times hashize imyaka 7 ikigo NSO gishaka uburyo bunyuranye bwo kugeza ako kamashu bise Pegasus ku matelefone ashaka kwibasirwa. Muri ubwo buryo harimo kohereza ubutumwa bugufi ariko bukubiyemo ahantu bagusaba gukanda, wabikora ukaba wikururiye kabutindi bitihise, bakwereka urubuga bifuza ko usura waruganaho nabwo ukahahurira n'ishyano. Kuva ariko mu kwezi kwa gatanu nk'uko ikinyamakuru FT kibivuga, ikigo NSO cyadukanye ubundi buryo bukomeye bwo kugera ku bakoresha WhatsApp nta rwikekwe. Ntibigikenewe rero ko uwo bashaka yitaba telefone, ako kamashu gatata karamwihamagarira kakiseseka muri telefoni ye maze kakayijagajaga, amabanga yose kakayabangatana. WhatsApp yahise ishyiraho imyugariro ikomeye ku marembo yayo ndetse itangiza iperereza, ariko yabikoze abantu bagera ku 1,400 bo ku isi yose baribasiwe n'ako kamashu kabahamagara ntigatume bitaba, ariko ubwo bwari uburyo bwo kubavogera ngo gacunge aho bajya n'ibyo bavuga cyangwa se bandika. Iperereza rya WhatsApp ntiryashoboye kwerekana ibihugu bikoresha Pegasus, ariko bwagaragaje nimero za telefone z'abantu bibasiwe. Muri abo harimo abanyarwanda Faustin Rukundo, Frank Ntwari, Placide Kayumba, umunyamakuru Sula Nuwamanya na David Batenga. Tom Wilson wa Financial Times yarabavugishije bose. Aragira ati buri wese afite uko abivuga, agatanga urugero ku munyarwanda uba muri Afurika y'Epfo uri mu ishyaka rya RNC. Ati yatubwiye ko amaze guhamagarwa n'ako kamashu yatangiye kubona ibiganiro yagiriye mu mwiherero bisohoka uko byakabaye mu binyamakuru byo mu Rwanda, bituma yibwira ko hari abamwumviriza. Someone or something must be listening to what I'm saying. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Citizen Lab cyo muri Canada bwerekanye ko ako kamashu gatata kiswe Pegasus koherejwe mu matelefone y'abantu baharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu, abanyamakuru, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo mu bihugu 45 birimo Bahrain, Kazakhstan, Mexique, Maroc, Arabie Saoudite na Les Émirats Arabes Unis. Ikigo NSO gikomeje kuvuga ko ubushobozi kabuhariwe cyashoboye guhuriza muri ako kamashu gatata ibugurisha ku bantu yabanje gusuzuma neza kandi bukaba bukoreshwa mu kurwanya ubugome n'iterabwoba. Umunyamakuru wa Financial Times Tom Wilson avuga ko atashoboye kubwirwa n'u Rwanda niba koko rukoresha kariya kamashu. Aragira ati Leta y'u Rwanda ntiyatubwiye niba baraguze kariya kamashu cyangwa se bagakoresha, atari ko birashoboka ko bagakoresha mu bikorwa byo kurinda umutekano w'igihugu nko gucungira hafi ibikorwa by'iterabwoba no gukoresha amakuru yabonetse kugira ngo haburizwemo ibitero bitegurwa. Mu itangazo yashyize ahagaragara NSO iragira iti ubushobozi bwacu ntitwabukoreye kwibasira abanyamakuru n'abarengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. NSO ivuga ko mbere yo kugurisha Pegasus ku gihugu runaka ibanza gukora iperereza ryimbitse kugira ngo imenye niba ishobora kuzakoreshwa nabi, ikongeraho ko ibanza kureba niba igihugu gishaka kuyigura gifite amateka meza yo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imitegekere myiza. Nongereho ko Facebook ikaba ari nayo yaguze WhatsApp ejo kuwa kabiri, yatanze ikirego mu rukiko rw'igihugu ruri mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Facebook irarega ikigo NSO cyo muri Isirayeri kuba cyaravogereye telefone z'abantu bagera ku 1,400 buhakoreshejwe WhatsApp, kandi ibyo bikaba byarakozwe bisabwe na za Leta. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres. Venuste Nshimiyimana urakenuye. Inkuru yawe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bashobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu Radiyoyacu VOA akaburungu.com canke kuri YouTube Radiyoyacu VOA.
Unaha amakuru avugwa ku Burundi. Umunyamabanga mukuru wa ONU yashize ahabona raporo y'amezi 3 hahize ku Burundi. Iyo raporo ivuga ko icuka ca politike kibandanya kuba kibi kandi ko hacibonekeza ibimenyetso vy'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Antonio Guterres abona ko ico cuka kitazorohereza itegura ry'amatora meza yo mu mwaka uza wa 2020. Ni inkuru ya mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda, Pierre Claver niyo nkuru. Umunyamabanga mukuru wa ONU atangura avuga ko mu gukora ico cegeranyo yabitumwe n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano uko amezi 3 aheze. Umunyamabanga mukuru wa ONU abona ko icuka kibandanya kuba kibi muri politike na cane ko n'ibiganiro bihuza abarundi vyahagaze. Iyo raporo irashima ko umugwi ujejwe amatora washizeho abawuserukira mu ntara no mu makomine, ariko ONU ikababazwa nuko biboneka ko abafise uruhara bose mu matora batazoyitaba. Igituma nuko ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi, imbonerakure hamwe n'abatware bo hasi babandanya kuburabuza abatavuga rumwe na leta, cane abanywanyi b'umugambwe SNL nkuko biri muri iyo raporo. Aho ONU yerekana ko abanywanyi benshi b'uwo mugambwe SNL bafunzwe, abandi bamaze gukubitwa, abandi bakicwa, abandi nabo bakanyuruzwa, ndetse n'ingoro nyinshi za SNL zikabomogwa. ONU iti n'uburyo bwo gushaka kuburabuza uwo mugambwe. Antonio Guterres avuga ko icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganje w'intora hagati mu gihugu berekanye ko bashaka gusukamwo mabisi mu gutegeka abatwara intara guhagarika ukutihanganiranira mu vya politike. Yamara ko ataco vyashitseko mu mezi 3 aheze. ONU ibona ko ivyo byose bitorohereza amatora atekanye kandi yizewe na bose, ikibutsa ko Perezida Petero Nkurunziza yamaze gutangaza ko atazokwitoza naho abatavuga rumwe nawe batemera ko imvugo izojana n'ingiro. Antonio Guterres anibutsa ko abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani Senared bemeye ko bazokwitaba ayo matora, ariko bakabona ko hari vyinshi vyo banza gukorwa kugira ngo bagitabe. Ivyo vyobanza gukorwa mu nzira na Onizime Nduwimana avugira urunani Senared aheruka kubibwira Ijwi ry'Amerika inyuma y'inama yabahurije i Kampala mu Buganda ku ndwi iheze. Ko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babugira kumwe atawucinyije uwundi, ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose. Tugasaba kandi cyane ko abantu b'abanyepolitike bose bagira uburenganzira bwo kugira imigambwe canke abandi, aha tuvuga nk'abahuza mu mugambwe CNDD-FDD basa nabo ubutegetsi budashaka kubona. Icegeranyo ca ONU ntigisiga inyuma amarira y'impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania ziburabuzwa ko zizotahukanwa ku nguvu nk'uko biri mu masezerano yatewe ku mukono n'u Burundi hamwe na Tanzania. Kuva mu kwezi k'umunani ONU ivuga ko abarundi bagira ku 8,000 batahukanywe, yamara ko abasigayeyo bakibandanya gutakamba bavuga ko bariko batahukanwa ku nguvu. Yamaraha u Burundi buheruka gutangaza ko abatahukanwa ari uko baba bavyisabiye. Nestor Bimenyimana ajejwe gutahukana impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu. Abarundi bamaze guhunguka bangana 77,670. Abenshi baza bavuye mu gihugu ca Tanzania mu makambi ya Nduta, Mutenderi na Nyarugusu, hama bakaba baza kugushaka. Ico bikoze n'amashami yigenga co kimwe n'ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR bemeza ko ariko hawunyangwa agateka k'impunzi. Mu gisata c'uburenganzira bwa muntu, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko hakiri ibimenyetso vyinshi vy'abahohoterwa. Atunga gatoke urwego rw'iperereza, igipolisi, ugwaruka rw'imbonerakure rwegamiye mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi. Antonio Guterres ati ivyo biba mu gihe n'ibiro vya ONU biraba agateka kazina muntu vyugawe i Bujumbura. ONU yongera ko vyunyurwa n'ibitero vy'abantu bataramenyekana biguma biba mu ntara za Bubanza, Cibitoke na Cankuzo zihana urubibe na Kongo hamwe na Tanzania, bigatuma ivyaha vy'ubwicanyi ndengerabutungane bisubira gukorwa mu Burundi. Aha mu kiganiro giheruka gutangwa n'abavugizi b'inzego za leta, umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako yavuze ko ayo maraporo atangwa n'abansi b'igihugu. Araheza agasaba abarundi n'abarundi kazi kuzirikana no gukunda igihugu cabo, ubuze icakimarira yirinde kucambika ibara no kugitukisha. Amakungu nayo ayasaba kubaha Uburundi nk'uko nabwo bubaha ibindi bihugu.
ONU isaba ko icuka ca politike cyo kugurugwa kugira ngo abashaka kuja mu matora bayajemwo batekaniwe, ayo matora nayo abe meza kandi mu mutekano ntangere, umukuru w'igihugu nawe yubahiriza ibiringo nk'uko yavyisezeraniye ko atazokwitoza mu matora yimirije. ONU isaba kandi leta ko yo kwemera ibiganiro vyogarukana umwumvikano, amahoro arama n'iterambere mu Barundi bonse rimwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakoze. Noneho rero tujye ku nkuru ya Assumpta Kaboyi. Leta yafashe icyemezo mu Rwanda nyine ko amashuri yose yayo ayifasha n'ayigenga agomba kwigisha mu Kinyarwanda abana bo mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza. Inkuru rero irambuye Assumpta Kaboyi. Leta isaba ko ururimi rw'Ikinyarwanda rwakwigishwa kuva mu mashuri y'incuke kugera mu myaka 3 y'amashuri abanza, nyuma yaho abarimu bakabona kwigisha indimi z'amahanga. Leta ivuga ko abatarakurikije iyi gahunda babikoze babigambiriye kuko yashyizweho kuva mu mwaka w'2016. Ndayambaje Irene uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi Rebu yabisobanurira Ijwi ry'Amerika. Kuva n'intego y'inyigisho tugendeyeho yatangizwa amashuri yacu 2016 tabo dukoresha byemewe mu burezi bakurikiza porogaramu y'igihugu biri muri izo ndimi, ndavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubugiye mu mashuri yacu kareba igitabo cy'imibare umwaka wa mbere cyanditse mu Kinyarwanda, cyaba icy'umunyeshuri cyangwa se icya mwarimu. Niko bimeze rero kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa gatatu. Ni ukuvuga mu by'ukuri iki ntago ari ikintu gishya, ni ibintu bisanzwe, ari mpamvu tubwira amashuri mu by'ukuri kubikurikiza, ahubwo tukibaza amashuri atarabikurikije yakurikizaga iki. K'ibitabo byemewe bikoreshwa mu mashuri y'u Rwanda, k'intego y'inyigisho dufite ifite ibyiteganya, ibindi bakurikiza n'ibihe. Aho tubona ikibazo ni ku mashuri nayo makeya yigenga, nayo mu by'ukuri asabwa kugaruka ku murongo, cyane ko mubizi ko uriya mashuri yigenga ahabwa uburenganzira bwo gukora na Minisiteri y'Uburezi. Nta mpamvu rero kuguha uburenganzira bwo gukora ngo ugende ukora ibitandukanye n'ibyo waremeye gukora, cyane ko iyo uri ishuri rikurikiza porogaramu y'igihugu wagombye kuyikurikiza, hanyuma waba uri ishuri rikurikiza porogaramu mpuzamahanga nayo urumva gukurikiza ya porogaramu mpuzamahanga. Icyo basabwa gusa buriya ni uko bigisha ururimi rw'Ikinyarwanda nk'isomo. Leta ivuga ko iki cyemezo kireba bose, ariko ababyeyi basanzwe barereshereza mu mashuri yigenga bo bavuga ko ibi bije kuvangira uburezi bw'abana babo bari basanzwe bigishwa mu ndimi z'amahanga. Minisiteri y'Uburezi y'u Rwanda igira impinduka nyinshi guhera mu mwaka w'1979 ku bwa Minisitiri Nsekarije no kugeza uyu munsi. Wibaza impamvu hahoraho impinduka. Rimwe bati twigishije Ikinyarwanda, tugeraho twumva ntibishobotse, turabihindura, noneho umwana atangira hasi Igifaransa. Ariko iyo ugeze kuri terrain ukareba uko ibintu biba birimo kugenda, byica mu mutwe w'abiga, ukabona ko byaba bigisha cyangwa bigishwa bombi barasa nkaho bari mu rujijo, ntabwo bazi ngo ejo bizarangira bite. Izo mpinduka zose rero umwana agenda akura zireba ku buryo azagera nko mu wa 6 atazi niba yiga mu Kinyarwanda, niba yiga mu Gifaransa, niba yiga mu Cyongereza. Hasigaye w'amahirwe wiga mu ishuri mpuzamahanga, kandi urabizi Abanyarwanda bashoboye kwigisha abana muri ayo mashuri ni bangahe. Ikigo cya Leta gishinzwe uburezi Rebu cyemeza ko amashuri ya Leta yose yakurikije izi nyigisho zo gutanga amasomo mu Kinyarwanda, ndetse ko hari n'amashuri make yigenga nayo yatangiye gukurikiza iyi gahunda. Gusa ko hari amashuri make ataritaye kuri iyi gahunda, ibi bikaba bizagira ingaruka ku bana mu gihe bagiye gukora ibizamini. Buri kizamini cya Leta kiba kibumbye icyo nakwita ubumenyi bwose buri muri cya cyiciro cy'amashuri umuntu arangije. None se niba umwana amaze imyaka 3 yiga mu rurimi rutandukanye n'ibyo yakagombye kuba yigamo, umunsi bazabaza kuri bya bindi yakagombye kuba yarize bizagenda gute? Cyane ko nkuko nabikubwiye, niba uri kwigisha mu rurimi rutandukanye yewe ukanakoresha n'imfashanyigisho zitandukanye n'izemejwe, umunsi bazabaza cyangwa se babajije ibiri muri bya bitabo byakagombye kuba byigishwa, uwo mwana azasubiza iki? Aho ngaho rero tuba tugomba kureba ahubwo tugafasha abana kugira ngo mu by'ukuri bagume muri wa murongo waratanzwe. Amabwiriza atangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi UNESCO asaba ibihugu kwigisha abana mu cyiciro cya mbere cy'amashuri abanza mu rurimi kavukire rw'igihugu, mu cyiciro cya kabiri akaba ariho batangira kwiga mu ndimi z'amahanga nyuma yo kubanza kumenya ururimi kavukire rwabo. Hari abasanga ibi byemezo byagira akamaro mu gihe bije bireba abana bose b'igihugu. Bamwe mu babyeyi bavuganye n'Ijwi ry'Amerika basaba abayobozi gutanga urugero bakavana abana babo mu bigo bifite amasomo ari ku rwego mpuzamahanga bakaza kubigisha mu
kinyarwanda. Umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi Dr Munyakazi Isaac aherutse gutangaza ko abafite ibigo by'amashuri bitubahiriza iyi gahunda ko ibi bigo bishobora gusubiza ibyangombwa byahawe na leta. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukiri mu Rwanda, abanyamategeko bunganira Drake Mugisha basavye sentare gutuma ko umushikiranganje w'amagara y'abantu kugira ngo yisigure ico yisunze mu kugena abaganga bagiriza ubumenyi buke mu gupima ibiziga ariyo mirambo. Eric Bagirubusa arakomeza nino nkuru. Iba abanyamategeko bunganira bwana Drake Mugisha babisabye kubera impaka z'urudasha zikomeze kuzamuka mu rukiko zirashingira ku kizamini cyakozwe n'umuganga Professor Cyokunda Lunette Tumwine ku murambo wa nyakwigendera Pastor Magi Mutesi hagamijwe kumenya icyateye urupfu. Bivuga ko yishwe nizwe n'umugabo we Drake Mugisha bamwunganira bavuga ko ikizamini na raporo bye bitashingirwaho mu gufata icyemezo mu nkiko. Bavuga ko Dr Sylvester Onzivwa wo muri Uganda inzobere mu gupima imirambo bamwegereye maze yemeza ko ibyakozwe na mugenzi we bitarimo kuri. Nyuma yo kunenga ibyakozwe n'uyu muganga wavuriraga mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, urukiko rwategetse ko Minisitiri w'Ubuzima ashyiraho abandi baganga b'abahanga bakagaragaza niba ibyo yakoze ari ukuri cyangwa se bitari ukuri. Hashyizweho abaganga batatu ariko ibyo bakoze nabyo byakomeje gukurura impaka ndende mu rukiko. Mugisha watangiranye ijambo yabwiye urukiko ko inenge zagaragaye muri raporo ya Professor Cyokunda na n'uwo bashyizweho barushijeho kuzishimangira. Cyokunda aricyo yise akagambane yagiranye na bwana Asamurara musaza wa Magi Mutesi uregera indishyi muri urubanza, akavuga ko icyari kigamijwe ari ukumufungisha. Yavuze ko umugore we yagize ikibazo mu kwa 2017 maze we n'abandi baramuterura bamujyana kwa muganga. Asobanura ko kuba raporo ya Cyokunda yaragaragaje ko hari imbavu ebyiri zari zavunitse ari amakosa yakozwe n'abaganga bashaka kwirengera banga ko bibabarwaho. Kuvuga ko Magi Mutesi wa Faisal bamwakiriye yapfuye kuri Mugisha ni ikinyoma, kuko ngo uwapfuye bamwakirira mu buruhukiro ntibamwakirira mu bitaro by'indembe hazwi nko muri urgence. Yavuze ko ibyemejwe n'abaganga Dr Gervais Ntakirutimana wo mu bitaro bikuru bya kaminuza CHUK, Dr Thierry Zawadi Muvunyi wo mu bitaro bya gisirikare biri Kanombe mu mujyi wa Kigali na Dr François Xavier Hakizimana wo mu bitaro bya Kacyiru bashyizweho na Minisitiri w'Ubuzima ngo ntibari kwivamo kuko ari abakozi ba leta. Yasabye ko hashyirwaho indi nzobere y'umunyamahanga itagize aho ibogamiye ikagaragaza icyahitanye umugore we mu magambo ye, aho kugira ngo abaganga b'Abanyarwanda bakomeze bakora icyo yise gufefeka. Maître Floride Akabasinga umwe mu bamwunganira yibukije ko urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda rwemereye urukiko ko nta muganga n'umwe u Rwanda rugira wize ibyo gupima umurambo agamije kumenya icyateye urupfu. Yavuze ko ibyakozwe n'abaganga batatu bashyizweho na Minisitiri w'Ubuzima n'umuntu usanzwe yabikora. Amezi abiri urukiko rwahaye bubise ko ari inzobere bayakojeje iki kwandika ibika bibiri nabyo bitagira icyo byungura. Uko niko Maître Kabasinga yibaza akavuga ko ibyakozwe n'abo baganga birushaho guteza urujijo ku kiburanwa. We na mugenzi we Maître Fred Rwagitare basabye urukiko gutumiza Minisitiri w'Ubuzima maze agasobanura icyo yashingiye ahitamo abaganga batatu bakomeje gukurura impaka. Basabye kandi ko abaganga baza mu rukiko n'imyirondoro yabo yuzuye, impamyabumenyi z'ibyo bize ndetse n'icy'urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda rwabahereye uburenganzira bwo gukora. Urukiko rwabajije niba bazana ibyo byangombwa babifotoje cyangwa se niba byaza ari umwimerere. Bavuze ko babifotoza bakabishyikiriza urukiko. Ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana Faustin Mukunzi na mugenzi we bwavuze ko ibisabwa n'aba banyamategeko bagombye kumenya n'impamvu babisaba. Bwavuze ko Minisitiri w'Ubuzima atari wagatumijwe mu nkiko kuko ngo abaganga bashyizweho n'ubuyobozi bw'ibitaro bakoramo. Abanyamategeko bakavuga ko bayobora ibitaro babitegetswe na Minisitiri nyuma y'uko urukiko rumutegetse kubashyiraho. Ubushinjacyaha buvuga kandi ko aba banyamategeko banenga raporo z'abaganga batari impuguke mu buvuzi, bakibaza mu kubatubiza mu rukiko kwabo niba hari icyo bazabaza abaganga batazi n'ibyo kuvura. Abunganira Mugisha babwiye urukiko ko bitasaba ko umuntu runaka yaburanisha urubanza ruri mu rwego yazobereyemo, bityo kuri bo bibaye uko urubanza rwaba ruburanishwa n'abaganga. Ubushinjacyaha bwavuze ko abaganga batatu bashyizweho na leta ibizeye. Bwibukije ko Professor Emmanuel Rudakemwa ukuriye urugaga rw'abaganga n'abavuzi b'amenyo mu Rwanda yemereye urukiko ko nubwo atize ibyo gupima imirambo nawe amaze kuyipima myinshi, bityo ko gupima imirambo bidasaba kubiminuzamo. Bwasabye ko niba bakeka ko abaganga bakoresha impamyabumenyi zitari zo batanga ikirego mu bugenzacyaha RIB. Maître Kabasinga wunganira uregwa ati mwibuke ko ukuriye urugaga yavuze ko ibikorwa byose biba ari ukwiyaranja kuko nta n'umwe wabyize. Ati se abantu bakwiyaranja bikaviramo umuntu gufungwa burundu. Bwana Asamurara uregera indishyi yasabye ko kubera rero abana banyakwigendera byaba byiza urubanza rwihutishijwe rukava mu nzira. Yavuze ko iyo abana barwumvise mu itangazamakuru birushaho kubashavuza. Abamwunganira nabo baremeranywa n'ibivugwa n'ubushinjacyaha bakavuga ko ibyakozwe n'abaganga ari ukuri. Bwana Mugisha mu gisa no kumvikanisha ubushobozi buke bw'abaganga bashimangira urupfu rw'umugore we yabwiye urukiko ko yize icungamutungo kandi ko habamo agashami k'amategeko. Yashimangiye ko nubwo ako gashami karimo bitamuha ububasha bwo kwicara mu nteko ngo aburanishe urubanza. Abamwunganira bakavuga ko
gutanga umucyo mu rubanza rwe byagira n'akamaro ahandi bakeka ko habayeho akarengane gashingiye ku bizamini byakozwe ku mirambo mu buryo urugaga rw'abaganga rwita bwo kwiyaranja bikifashishwa nk'ibimenyetso mu nkiko. Umucamanza yanzuye ko mu mpera z'ukwezi gutaha kwa 11 aribwo azatangaza icyemezo kuri izi mpaka zimaze iminsi zigibwa. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Erika Bagira ubusa, urakoze, ni wowe udushoreje aya makuru, mwayagejejweho na mikoro